abaririmbyi baririmbye indirimbo mu by'ukuri zihesha icubahiro igihugu. Novuga gute? Abantu biteguye kuza muri iyi sabukuru ntitwiteze na gatonya kubamaramaza. Bazobona igiteramo c'agakura, kandi si igiteramo gusa, tuzotumira abantu batandukanye, ariko kandi muri iyi sabukuru hari ibikorwa byinshi bitandukanye bizoba biriko biraba. Rero bizovana n'ivyo umuntu ajemwo. Hari abazoza gutemberera radio, sinzi ko ari bo wabajije. Murakoze, mwaramutse neza. Hanyuma ubwa mbere na mbere turashimiye Imana ko yo yadushikanye kuri uyu munsi. Hanyuma twongera tubashimira ko mwitabiriye buno butumire. Buno butumire rero twabahaye nubwo kugira ngo tubamenyeshe igikorwa twimirije nk'insamirizi Isoko FM RBDC Radio Burundi Discovery Channel ifatanije na Fondation FBDF isanzwe ariyo yashinze iyi nsamirizi. Twateguye igice kigira kabiri cha festival canke isabukuru yitwa Isoko Festival. Ubwa mbere na mbere yahora yitwa Iziko Festival. Iryo zina riza guhindurwa mu kugira ngo duteze imbere kandi duhuze neza n'imigambi y'iradio na Fondation. Iradio rero Isoko FM iri kumwe na FBDF ifatanije n'abafatanyabikorwa bayo yiteguriye guhimbaza isabukuru izobera kuri World Beach itariki 23 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo. Iyo sabukuru rero ikaba igamije kugira ngo duhimbaze akaranga ku Burundi, twongere duteze imbere igisata c'ingenzi hano mu Burundi, nkuko mu migambi y'iradio ndetse no mu migambi ya Fondation FBDF hasanzwe harimo guteza imbere ibijanye n'ingenzi mu Burundi. Turashimiye cyane abafatanyabikorwa bacu turi kumwe hano imbere, harimo Bujayi Watch Protocol basanzwe badufasha mu gutegura ibiteramo n'ibindi bikorwa, kumenyekanisha ibikorwa bisanzwe biriko birategurwa muri uno mugambi w'isabukuru Isoko Festival. Tugashimira cyane N2Wars basanzwe bakora ibikorwa bijanye no gutembereza ingenzi hano mu Burundi kugira ngo berekane ivyiza by'u Burundi, nabo bashigikiye cyane kino gikorwa. Tugashimira cyane Swigrata badandaza amatike y'indege yo kugira ngo abantu batembere hirya no hino, n'abandi bafatanya bikorwa bose. Muti rero kino gikorwa giteguye gute? Iki gikorwa uburyo twagiteguye, hazoba igiteramo kidasanzwe. Igiteramo kizobera nkuko twabimenyesheje kuri World Beach itariki 23 z'ukumunani. Ico giteramo rero kikazoba citabiriwe n'abaririmbyi batandukanye. Tuzogenda turamenyesha uko iminsi izogenda iregereza hamwe n'imigwi itandukanye. Muri ico giteramo kandi twiteze yuko ariho tuzoca dushimira indirimbo yabaye ya mbere mu ndirimbo zirimwo ibicurarangisho ndangakaranga hano mu Burundi. Hari indirimbo zigera kuri 200 tugiye gutangaza kugira ngo zitangure guhiganwa muri iyo sabukuru nyene. Hakaba ariho tuzoca dushimira umuririmbyi wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Mugabo kandi si ivyo gusa, nkuko twari twabikoze mu gice ca mbere c'iyi sabukuru, tuzoshimira kandi imigwi ndangakaranga. Imigwi ndangakaranga 5 iserukira intara zitanu z'igihugu cy'u Burundi, nayo nyene tuzoyiha ubushimwe mu ntumbero yo kugira ngo tubatere intege, kuko twasanze aribo badufasha guteza imbere akaranga ku Burundi kandi bakadufasha guteza imbere ibijanye no gutembereza ingenzi hano mu gihugu cy'u Burundi. Muri ivyo rero tuzokora kandi igikorwa cy'uko tuzogira umunsi wahariwe kugendera insamirizi Isoko FM. Insamirizi Isoko FM izogurura imiryango ku muntu wese azoba yifuza kuyigendera mu ndwi yose imbere yuko ico giteramo kizoba. Hanyuma tukazokwakira abantu batandukanye n'abafatanya bikorwa bacu kugira ngo tubamenyeshe ivyo tuzoba turiko turakora. Nagomba kurangiza rero kandi nshimira abafatanya bikorwa bacu, harimo na mwebwe ibinyamakuru musanzwe
muzi yuko dukora bimwe kandi muri ko mudufasha kumenyekanisha bino bikorwa. Tugashimira abafatanyabikorwa bandi twababwiye Bujayi Watch Protocol, N2Words, Swigrata ndetse na Fondation FBDF. Murakoze. Radio CDO yari yabajije akabijya muri iyi edition. Icyambere na mbere akabijya mwumvise yuko muri iyi edition twaranahinduye n'izina. Nikiriziko ariko yitwa Isoko Festival. Twashatse gushiramwo innovation kandi bihure mu by'ukuri n'imigambi ndetse n'isanirizi yacu. Hanyuma ikibazo kandi nza guca ndagifatanya n'ikibazo cyabajijwe na Latifa kuri Irebe FM avuga kudushimwe nizo ndirimbo zizoba zirimo, kuko akabijya kari mu buryo biteguye kandi kari mu buryo abaririmbyi bazoshimirwa, kubera ko umugambi w'insamirizi ndetse na Fondation FBDF ari kugira ngo duteze imbere akaranga ku Burundi kandi twongere duteze imbere ibijanye no gutembereza ingenzi tourisme. Twari twifuje yuko uyu mwaka indirimbo 200 tuzoshimira zizoba indirimbo zatowe n'abamenyesha makuru bakaranga, abamenyesha makuru b'imico kama, les journalistes culturels nibo bazodufasha mu gutora izo ndirimbo. Bazoduha liste y'indirimbo bazi neza kandi yuko zakunze nkuko zigenda zivuze ku maradiyo no mu binyamakuru bitandukanye. Hanyuma izo ndirimbo nizo zizotoramwo indirimbo 200 zagarutse cyane kugira ngo zije mwihiganwa. Hanyuma mwihiganwa hazobaho jiri, ariko kandi hazobaho gutanga amanota kugira ngo tugerageze ntihagire numwe azovuga yuko yarenganije. Muri edition ya mbere yari yatahukanwe n'umuririmbyi Bface n'indirimbo yiwe yitwa Ingoma z'iwacu. Iyo edition ntiyari yashimiye abaririmbyi bakurikira Bface, ariko kuri edition nshasha iki gice kigira kabiri c'isabukuru Isoko FM tuzoshimira kandi umuririmbyi wa kabiri ndetse no wa gatatu. Ubushimwe nabwo uretse yuko azohabwa agashimwe yongere ahabwe akabahasha, umuririmbyi azohabwa n'indirimbo ijanye no kugira ngo ateze imbere tourisme canke igisata c'ingenzi mu Burundi. Azoririmba indirimbo imwe yongere agende kuyifatira amasanamu mu bibanza bitandukanye vyiratiro Uburundi busanzwe bufise, nkuko umugambi wacu ari kugira ngo duteze imbere ibijanye no gutembereza ingenzi mu Burundi ndetse twerekane ibibanza vyiratiro Uburundi bufise. Rero akona kabijya kazoba kari muri iki gice ca kabiri c'isabukuru Isoko Festival. Ikibazo ca kabiri acabajijwe na Butoyi Pascal Kazoza FM, yavuze ku butumwa ku bantu biteze kuza muri isabukuru. Ubutumwa twari twabuvuze, twifuza kwigina ivyiza vy'u Burundi n'akaranga ku Burundi biciye mu muziki, biciye mu ndirimbo kandi indirimbo z'umwimerere z'abaririmbyi bacu. Rero abantu bazoza mu minsi iza muzogenda mubona tugenda turatangaza abaririmbyi batandukanye bazoba bahari. Izoba ari isabukuru yo kwigina kandi n'abaririmbyi biwacu. Tuzozana abaririmbyi benshi kandi abaririmbyi bakunzwe, abaririmbyi baririmbye indirimbo mu by'ukuri zihesha icubahiro igihugu. Novuga gute, abantu biteguye kuza muri iyi sabukuru ntitwiteze na gatonya kuba maramaza. Bazobona igiteramo c'agakura kandi si igiteramo gusa, abaririmbyi nabo bazoba bariko barahiganwa niyo migwi ndangakaranga nabo nyene niho bazoba bibereye. Muri izo ndirimbo 200 hazoba demi finale kugira ngo hasigare indirimbo 10. Mu ndirimbo 10 rero zizoba zisigaye niho hazova indirimbo 3 tuzoba twatoyemo. Hanyuma imigwi ndangakaranga iserukiye intara zitandukanye izoba yatsinze nayo nyene izomanuka ibujumbura kugira ngo ifashanye natwe kwigina iyi sabukuru. Rero bazoza ari benshi kugira ngo twigine isabukuru Isoko Festival. David yari yabajije igihe isabukuru yatangiriye. Isabukuru ya mbere yari maze imyaka 2 itabaye iyi sabukuru, igarutse ku mwaka inyuma y'umwaka ugira gatatu, ariko ntizongera gusubira guhagarara. Ico twagomba tukibamenyesha. Cyagumye ku mutima, twarumvise yuko tubafitiye ideni, kuko abaririmbyi baririmba indirimbo ndangakaranga cyangwa indirimbo zirimwo ibicurangisho ndangakaranga kenshi abo baririmbyi ntibibukwa. Ni indirimbo zosanga zigiye ku mbuga, si indirimbo zigugwa cyane, mugabo baba bafashije igihugu kumenyekanisha
ivyiza vyacu, kumenyekanisha n'imico n'akaranga vy'igihugu. Rero twifuza ko tuguma tubatera intege kandi abafatanyabikorwa bacu n'abandi bazoza bazobidufashamo kugira ngo iyi sabukuru ntizongere guhagarara. Hariho ikindi mwavuze ku bijanye n'uturusho uzoba yatsindiye ihiganwa azohabwa nko gukora indirimbo n'amasanamu, akayikorera n'amasanamu mu bibanza ndangakaranga. Mbega ivyo bibanza niwe azovyihitiramwo canke azobihitirwamwo namwe canke azokorera ku bibanza ndangakaranga byose biri mu gihugu? Murakoze. Ibibanza ndangakaranga azogenderamwo tuzobihitamwo turi kumwe n'uwo muririmbyi nyene bivanye kandi n'indirimbo azoba yasohoye kugira ngo izohure mu by'ukuri n'icerekezo c'iyi festival. Mubandanya ku kibazo gikurikira. Cedric Iris News yari yabajije ku kijanye no kwiyunguruza kw'abamenyesha makuru. Hariho n'uwundi yakibajije Keri yari yabajije ati abamenyesha makuru byo biteguye gute ingene baziyunguruza. Twebwe uko turiko tubitegekanya hari ivyo muzogenda mumenya tuzogenda turashiraho bivanye n'ubushobozi n'abafatanyabikorwa bacu, ariko umumenyesha makuru kunsamirizi nka Isoko FM, umumenyesha makuru n'umufatanyabikorwa ubwa mbere na mbere. Umufatanyabikorwa rero arahawe ikaze, tubasaba kuza kudushigikira kubera ko namwe ivyo turiko turakora turabizi neza yuko namwebwe murifuza yuko bitera imbere, kandi turabashimira uburyo muriko muradushigikira kandi turabahaye ikaze. Uwo munsi tuzobe turi kumwe twese. Hanyuma ku kijanye n'ingene tuzohagera, ingene tuzohava, tuzovugana ingene umwe wese atazobura ingene azoshika aho yajava. Murakoze. Hanyuma yari yabajije kandi Keri yari yabajije ngo abantu bishitse bakarenga ko tuzi ko ikibanza cyo kuri World Beach ari gitoyi. Uje kiye kibanza si gitoya niko novuga. Kiye kibanza si gitoyi kandi twebwe twifuza yuko abantu baza ari benshi. Nitwabona abantu babaye benshi tukabora aho tubakwiza, kumbure isabukuru izokurikira tuzoca dutegura ikibanza kinini yinya gusumba ngaho. Ariko kandi sinzi yuko uherukayo kiye kibanza baragisubiyemwo barakigira neza kandi baracagura ku buryo gishobora kwakira abantu benshi. Mbere no kugira ngo duhitemwo ico kibanza harimo ivyo nyene, iyo migambi yacu yo kugira ngo duteze imbere ibijanye no gutembereza ingenzi, kuko ni kibanza ciza cyo gutembereramo. Rosine Tanganyika televiziyo yari yasavye tumwishure ku kijanye n'igisabwa ku bantu bazoza muri iyo sabukuru. Icambere na mbere novuga nubwo nari nakivuze kandi muri isabukuru tuzotumira abantu batandukanye, ariko kandi muri isabukuru hari ibikorwa byinshi bitandukanye bizoba biriko biraba. Rero bizovana n'ivyo umuntu ajemo. Hari abazoza gutemberera radio sinzi ko ari bo wabajije, hariho n'abazoza mu giteramo, ariko abazoza tuzobamenyesha bose, tuzogenda turabamenyesha dukorana kugira ngo tubamenyeshe ingene bazoshika hariya kandi ingene bazinjira n'ibizoba bisabwa uwo munsi kugira ngo binjire. Kwizera Tanganyika televiziyo yari yabajije ku bijanye n'abafatanyabikorwa, acabaza ku bijanye n'ubushikiranganji mu byo bujeje harimo imico kama. Urakoze kuri ico kibazo bajije. Nibaza yuko userukira insamirizi aza kumfasha gucishura cyane. Iyi nsamirizi ndetse na fondation FBDF basanzwe bafise amasezerano yo gufatanyabikorwa n'ubushikiranganji mu byo bujeje harimo gutembereza ingenzi, hamwe n'ubushikiranganji mu byo bujeje harimo ugwaruka, ndetse muri iryo fatanyabikorwa nyene dusanzwe turiko turakorana kuri iyi sabukuru. Kandi nabo nyene twiteze neza yuko bazoba ariho bari canke ababaserukira bazoba baduteye iryo teka kugira ngo bazobe baje muri ico kibanza baze kwirabira ivyo bikorwa byo guhimbaza isabukuru Isoko Festival.